narabonye warigeze kwandika ku rubuga rwawe yuko Bface haraciye igihe Bface yigeze kwandagaza yuko uroga mbega ivyo bintu byaba byavuye kuki tuba ari mitwese mugabo twese ni tuba hamwe ni dusangirira hamwe ni tugiye fintu donc mu gisagara ni kinini usanga mwese ari mu vyiwe umva agitamenye makuru y'abandi bantu cyane iyo mutari close cyane abantu bari bose basaba amasekre yabo umva rero singombwa uje muri za bose umva kubona ari abantu bamwe bahuza bagakora ivyabo nibaza ko biri normal ibintu normal nta baje abantu nyine bakunda kuvyidoga n'abantu bakunda kwidoga nyene canke bakunda n'amajalousie ugasanga nk'abantu baragize agatimu kabo bakorana amakorabo bakora ibikorwa bakaca mu menga nyene uri kuburimwe n'abageno kiregwaho nawe mukuri vyanyu nazo mugabo nivyo iwanyu bureke jalousie n'industry cane mbega just akabijya nakahe ukoresha sinahuye neza ikibazo uraboneka gose mu ma business atandukanye barakwizera gose mbega ni giki woba ukoresha nakahe karusha ukoresha kurusha abandi basi kugira ngo bagire confidence bagume bakwizera bagushira mu tuntu dutandukanye yego ko muziki nituri gusa kugira ngo batubone babone amasura yacu gusa turimo no kugira tubera akazi kabisi yose umva zino nzu dupanze hano mu Kigobe z'amamiliyoni hose naho dukorera yego ntiwakorera utari kurakora mbazi bikiri mbazi biganira bari saha oya comme muto Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. So ni Link Arlene comme d'habitude Miss Marcel gwamenye musumeno maso yinyana. Uyu munsi twaba twagendeye umwe mu ba star novuga yuko ari muri bamwe mu ba legends bamaze kwikomeza bamaze kugera kure nawe se wundi ni Masterland. Reka tubanze kwanza tumuramutse aramutse n'abakunzi ba Link Arlene ari. Hello. Umeze neza. Ndashima meze bon. Mbeko migo uragwaye muguricikiriye ukuntu. Singwaye ndi afamu. Okay. So ni ryambere uciye ku rubuga rwa Link Arlene ari. Yeah. Nukuri kandi ubikora neza tubanze kwanza tugukeze yuko uririmba neza. Kuko c'est la première fois uciye ku rubuga rwacu. Tubanze kwanza kutugukeza imbere y'abakunzi ba Link Arlene ari. Merci. De rien. Twongera tunavuga ati ni ryambere uciye ku rubuga rwa Link Arlene ari. Kuri Link Arlene ari TV. Kimwe dushaka kukubaza turashaka kukubaza Masterland urugendo rwiwe rw'umuziki rwagenze gute? Rumeze gute just urugendo rwiwe? Ibibazo ntuza kubimbaza kuko nabishuye kenshi kuva nkitangura umuziki. Umva byasaba yuko uza kumaze kumukoresha iganiro ngo ubizi. Umva umuntu amaze imyaka 14 mu muziki no muza kumaza ngo atanguye gute. Maze kuvisha ko kenshi ariko umva ndakubwiye ko maze 14. Ndikora kano kazi. Yego nkaba maze imyaka ishika 10 ariko nakakora nk'umwuga kantunze. Kambeshijeho. Ariko nkora full time. Bon nuko akoresha ikibazo mugabo ryambere aciye ku rubuga rwacu byari bize yuko abakunzi ba Link Arlene ari nabo bakuboneraho bakavuga ati bon byagenze uko abakunzi ba Link antukanye ntibavutse muri 2024 no bisuga yuko barakurikirana deja nibaza kata muntu mbonye ubwa mbere ari ubwa mbere mbonye abasanga uvuga ati basereje muzi tazi ibyo yakoze ni mpamvu ari ucatuvo twavanse ntitube dusubira inyuma. Uraboneka cyane mu ma business atandukanye muri industry cyane mbega just akabijya nakahe ukoresha sinahuye neza ikibazo uraboneka gose mu
ma business atandukanye barakwizera gose mbega ni giki woba ukoresha nakahe karusha ukoresha kurusha abandi basi kugira ngo bagire confidence bagume bakwizera bagushira mu tuntu dutandukanye nibaza ko ibintu byose muri business ni ikintu bita positionnement positionnement rero nyine ikora wowe icyo abantu wabamenyereje icyo wimenyekanishije muri cyo nico abantu bakwita ni kwa kundi n'umuntu nk'ubu bimwe mwita kwibranding usanga umuntu yibrandinze nko mu gutukana ugasanga n'umuntu amubonye bashafata ndagowe agira ntuki wumva canke ujye umuntu usanga yibrandinze nko mu gufashanya mu gutera ibiti donc ico rero umenyereje abantu nimba rero jewe kandi kenshi ico urefleta nico uburi jewe gituma rero nk'abantu baba à l'aise tuganira langage d'affaires canke langage ya business nuko nanje muri donc inside muri jewe arivyo biba biribyo yumva kenshi ajya icyo umuntu yerekana ku ma réseaux sociaux nimba akajagari nimba ari kwijambo ry'Imana nimba kenshi bavuga ngo akari ku mutima gasesekara ku muntu yumva rero icyo umuntu ari kenshi arashirikana mu myitwarire yiwe muri comportement yiwe ya misi yose umva rero nje mu businessman de passion de carrière de formation mwifuza bose mu kintu cerekeye business tuzorondere masterland arabishoboye kandi avyitwaramwo neza narabonye warigeze kwandika ku rubuga rwawe yuko Bface haraciye igihe Bface yigeze kwandagaza yuko uroga mbega ivyo bintu byaba byavuye kuki ivyo bintu navyo nishura ko tubandanye ikindi kibazo kube kandi byaje ku rubuga irabe ikindi kibazo umubano wa na Bface umeze gute ubu ndabizi ko kwera kandi muri abaririmbyi mwese pas d'idée ega tubari imitwese mugabo twese ni tuba hamwe nidusangirira hamwe nitujye fitu donc mu gisagara ni kinini usanga mwese ari mu vyiwe umva agitamenye makuru y'abandi bantu cyane iyo mutari close cyane kubera iki abaririmbyi bahisemo kugira utugwitugwe so abaririmbyi bonyene ko nawe urafise abagenzi bawe urafise abagenzi bawe muhura basangira kandi abagenzi banje bose abagenzi bawe n'abagenzi ba ubundi se bagenzi bawe donc ariyo kintu bita cercle d'amis umwe wese aragira rero cercle yiwe irikajamwe abantu biwe ivyo bintu normal abantu bari bose basaba amacercle yabo umva rero si ngombwa uje muri zabo bose umva kubona ari abantu bamwe bahuza bagakora ivyabo nibaza ko biri normal ibintu normal nta bajya abantu nyine bakunda kuvyidoga n'abantu bakunda kwidoga nyene canke bakunda n'amajalousie ugasanga nk'abantu baragize agatimu kabo bakorana amakorabo bakora ibikorwa bakaca mu menga nyene uri kuburimwe n'abageno kiregwaho nawe mukora ivyanyu bakurizi wawe mugabo nivyo iwanyu ureke jalousie umbabarire ngira ndakwinjirira mu buzima gatoyi ariko unyihanganira ntavu mbona nabi ingwara yo kugigimiza ntiyigeze uko ikononera kuririmba igutera stress mu gihe wowe uri muri studio uri kuraririmba ntibijanye kugigimiza kuravuga ntugigimiza kuraririmba umva mu muziki nta ntambanye byangiriye yago muziki warankijije wambereye comedy yo kuyakira no gushobora kubaho ndi confiant ndi confident numva nyine ndi navuga stereotype numva nkumiriwe yego nibaza ko vyashimye nafasha kwameliora langage yanje bon abaririmbyi bahora baza muri master music kera
igitangura n'ubu unye ubu ikibandanya nibo bakiza nshatse kuvuga iki just kubera igiri canke amazina yabo canke iki oya ku bwinshi bazi ku bwinshi yego ntabwo nibaza ko bongerekanye barongerekanye kuko abenshi bavuga ati Master Music ntigikora nka kera abantu ntibakija gutera abastar ntibakija gutera amayo nka kera ni kubera studio ariko kazi ntagarigara umva sahanu abantu bateramira haza abantu gusa base hanze baje gukora umva twarakuze tuva ku rwego rwo marigara just gukora ibintu by'amarigara turi ku rwego formel Master Music nikiri donc ikintu kiraho oya ni structure ni urwego ruhari rukorera mu mategeko kandi niyo studio ya mbere ifite karite mu Burundi yego niyo studio ya mbere ifite karite nini ya output mu Burundi turakora ubwinshi bw'abakiriya dukora abakiriya benshi dukora abakiriya bo mu Burundi bo mu ntara hagati barabanduka bakaza kudukorera ko bo hanze abanyamahanga bava muri Congo bakaza gukorera muri Master Music rero nivyo ni variety ivyo kibazo cyo ngo bwinshi twebwe turaba affaire tukaba iyo tuko turaja turaba partenaire d'office dusaba partenaire b'ama banque dukora ama spot publicitaire dusaba partenaire b'ama assurance dukorera les contenus visuels et publicitaires nibaza ko tuja muri urwo rwego kuko turiko turiteza imbere twiyubaka gusumba ama bra canke amaskendo ivyo nibaza ko umuntu agenda arakura agenda arabona ati nkeneye iki mu buzima ese nkeneye kwama ndi mu matiku canke nkeneye kwiyubaka abana banje bazi baronka ico bafungura canke nanirego ko umuziki nituri ngo gusa ngo babone amasura yacu gusa turimo no kugira tubera akazi tubera akazi kabisi yose umva zino nzu dupanze hano mu Kigobe z'amamiliyoni aho hose naho dukorera yego ntiwakorera utari kurakora nivyo ukiri mu marigara ntivyo bigikunze bon kubifuza kuza muri studio ya Master Music twabaha adresse yaho ikorera ubu ya Master Music ikorera mu Kigobe haruguru ya PAF uciye kujya PAF ni haruguru ifatanye n'urupangu rwa ANSS aho abantu barahazi kwa Gapia Jani ariko kandi irabanda n'ama block yo mu Kigobe ikaba ifatanye kandi haruguru n'urupangu rwa ambassade ya Turkey urumva aroroshe gutora unashitse kuri ANSS kwaza Master ndakorera he dukorera kandi tukakora n'amafoto meza twase studio ya foto amafoto shoot ego turakora aho nyene sorry gato ntumirire n'aba star bamwe bapostinga amafoto atagira karite Master Music arabazaniye barafotora amafoto shoot ari photography arabazaniye abantu bafotora amafoto shoot just why bagipostinga amafoto atagira karite nibaza ko nakajyo keza ko guswanya imbuga zabo yego turafise agence de communication ikora ibintu bitandukanye contenu publicitaire ma visuel ma événement ma formation quoi kene donc une agence de communication complète iri novuga 360 mu bijanye na marketing kamwe na community management donc marketing digital quoi merci beaucoup turagushimiye cyane kubona mwaduhaye kano kaye ego ndabashimiye namwe kuba mwadutembereye so merci beaucoup les amis ndabakunda cyane mwakoze gose kudukurikirana mubandanye musapotinga Masterland arabakunda gose niyo mpamvu aguma bazanira nabishaje ubu n'amafoto shoot ni muri Master Music welcome so ciao